Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko bibandanya gushikirizwa binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse neza bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose ko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Leonard Manirakiza niwe mushikirizamanza kizigenza wa Repubulika mushasha. Inkuru yabaye impamo nk'uko twari twazindutse tubibamenyesha. Sylvestre Nyandwi yaraye abogojwe mu mabanga y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Inama nkenguzamateka yahavuye yemeza Leonard Manirakiza muri ayo mabanga niwe agiye gusubirira Sylvestre Nyandwi. Inama nkenguzamateka yemeje kandi abacamanza 8 bashasha bo muri sentare Ntahinyuzwa. Sylvestre Nyandwi yari amaze imyaka hafi 7 muri ico kibanza. Yari yagenywe na Perezida Nkurunziza muri Myandagaro 2016. Mu myaka 7 yari ahamaze akaba yararanzwe n'amanyanga atagira izina, hakaba harimwo gupfungira abantu ubusa, kwanka kurekura abo ubutungane bwejeje canke abahejeje imyaka y'umunyororo, kugabwa n'abakozi b'iperereza kandi aribo bato kuri we, gukwiragiza ibinyoma bijanye n'abanyurujwe bakaburwa irengero, kwanka gukurikirana ivyaha vy'agahomerabunwa bikorwa n'abari mu nzego z'umutekano be no mu mbonerakure, kurya ibiturire, kunyaga amatungo y'abadakundwa n'ubutegetsi, gufatanya n'abashaka kunyaga amazu y'ababuranyi, kugurisha ibigongwe vy'umukuru w'igihugu n'ibindi vyinshi. Sylvestre Nyandwi akaba asize amarira menshi mu miryango n'amabohero y'u Burundi. Mu nkuru turiko turabategurira tuzokwerekana ingene Sylvestre Nyandwi yafatanije na Aimé Laurentine Kanyana mu guhamba ubutungane amwe mu matungo baba basangiye. Muri ayo matungo haravugwamwo kandi General Alain Guillaume Bunyoni, bishobora gusigura ikurwa rya Sylvestre Nyandwi muri kino gihe hakirindiriwe urubanza rwa Bunyoni. Leonard Manirakiza azwi gute? Nta makuru menshi havugwa kuri Leonard Manirakiza. Yari asanzwe ari umukuru w'igisata c'imanza ca sentare Ntahinyuzwa chambre judiciaire kuva mu mwaka wa 2019. Dosiye yajanywe mu nama nkenguzamateka ivuga ko ari umuhutu, ko avuka mu ntara ya Muramvya kandi ko afise uburambe bw'imyaka 15 mu butungane. Abamuzi batubwiye ko ari umukizwa, avuga amajambo make kandi ko ari umuntu yubaha cane amategeko ahawe n'abakuru. Imbere yo kuja muri sentare Ntahinyuzwa, Leonard Manirakiza yatwara parake ya Muramvya, aho i Muramvya kandi hariho amadosiye makeya yavuzwemwo. Mu mwaka wa 2014 yaravuzwe mu ihohoterwa ry'icariho ciwe citwa Louis Marie Nsabimana, yamutoteje amwagiriza ko ashigikiye abicanyi kubera yarasavye ko hari abantu barekurwa bagataha kubera bari bamaze igihe kinini bapfunzwe batajanwa imbere y'abacamanza, mu gihe abapfunzwe bari abanywanyi ba MCD. Mu mwaka wa 2016 Leonard Manirakiza yarahagaritse abana b'abanyeshure 11 barimwo abatarakwiza imyaka 18, arabapfunga bagiriza ko bononye ifoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo vy'ishure. Mu nyuma vyarabonetse ko abo bana bapfunzwe atanicemeza ko haribo bononye koko ivyo bitabo. Haracari kare kugira tumenye ko Leonard Manirakiza hari ico azomarira ubutungane bw'u Burundi. Icambere tumwipfurije nuko yoba umugabo w'ijambo, afata ingingo aravye aho ukuri kuri atisunze amabwire, nuko yokwerekana igihagararo ca Procureur General de la République ntabe uwutamikwa ijambo n'iperereza, maze amatohoza yiwe akayakora ku vyagiriza umuntu no ku bimuburanira, instruire à charge et à décharge. Turipfuza ko yoba Procureur General de la République atarya ibiturire nk'uwo asubiriye.
ko yorekura abapfunzwe bose barahejeje iminyororo, ko yorekura inzirakarengane Christian Butoyi amaze imyaka 9 apfungiwe icaha atakoze. Turipfuza ko yokurikirana ivyaha bikomeye vyakozwe n'iperereza, igisirikare be n'imbonerakure nko kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo, kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'ibindi. Turipfuza ko hagarika ivyo kuboreza igufa umuntu iyo ariko arasambishwa. Turipfuza ko yohana aba OPG n'abaporokirere bapfungira abantu ubusa ku matata asanzwe ataho ahuriye n'ivyaha, abapfunga abantu ku mpera y'iyinga kugira bazoronke uwubumviriza ku wa mbere. Turipfuza ko kandi yogarukana icizere ku butungane bw'u Burundi. Ese Leonard Manirakiza yogira ubutwari nk'ubwa Leonard Nduwayo? Leonard Nduwayo ni umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yerekanye ubushinganahe mu mwaka w'1971 ku buryo abarundi bakimwikugura. Nyene kandi inama nkenguzamateka niyo yemeje Manirakiza Leonard kuba umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Mu gitondo co kuri uwa kabiri igenekerezo rya 25 Mukakaro 2023, inama nkenguzamateka y'u Burundi niho yemeza mw'isasa ridasanzwe Manirakiza Leonard kuba umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Izina ryiwe rikaba ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Manirakiza Leonard akaba asubiriye Sylvestre Nyandwi muri ayo mabanga yarimwo kuva mu mwaka w'2016. Akaba ari umuhutu havuka mu ntara ya Muramvya, akaba yemejwe ku majwi 38 ku majwi 39. Umushikirizamanza akaba afise ikiringo c'imyaka 6. Abandi bacamanza bemejwe 100% ni abacamanza 8 bagizwe n'abakenyezi 4 ndetse n'abagabo 4 bagiye kuba abahanuzi muri sentare Ntahinyuzwa. Abo nabo akaba ari Baragengana Modeste umututsi wo mu ntara ya Bujumbura, Bizimana Clotilde umuhutu wo mu ntara ya Gitega, Kaneza Alice umuhutu wo mu ntara ya Bubanza, Havyarimana Rora umuhutu wo mu ntara ya Bururi, Habonimana Josiane umuhutu wo mu ntara ya Rumonge, Ntukamazina Thomas umuhutu wo mu ntara ya Mwaro, Nkundwa n'Imana Alexis umuhutu wo mu ntara ya Kirundo, hamwe na Nshimirimana Deo umututsi wo mu ntara ya Muyinga. Izo mpinduka zikaba zije mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari amaze igihe yidogera igisata c'ubutungane ko kitariko kirakora nk'uko bikwiye. Mu minsi iheze akaba yari yanatanguje isekeza ryo gushira mu ngiro imanza zaciwe ariko ntizishirwe mu ngiro. Naho biruko ariko hakaba hari abacamanza bakuru bamwe bari bamaze iminsi bidogerwa ko boba baba intambamyi iyo hageze gushira mu ngiro izo manza. Ese mubona mwokwitega impinduka ya vuba mu gisata c'ubutungane? Twandikire. Nayo kandi mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gisata c'umutekano nuko Morifi ariko agira ati ntawonezererwa n'intambwe igezweho mu kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Icegera c'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hajejwe ibibazo vya Afurika hamenyesha ko naho ibihugu bibanyi vya Kongo bimaze igihe bikora utwigoro tudasanzwe mu gutorera umuti ibibazo vy'umutekano muke urangwa muri Kongo, Morifi akaba avuga ko ata n'umwe yonezerezwa naho intambwe igeze muri kino gihe. Ivyo yabishikirije mu gihe yariko arishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru wa Region Week kuri uwa mbere igenekerezo rya 24 Mukakaro 2023 i Washington DC mu rugendo arimwo n'abandi bamenyeshamakuru 12 bakomoka ku mugabane wa Afurika, aho bariko bazunguruka mu mareta atatu ariyo Washington, Tennessee ndetse na Montana mu yagize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bwa Morifi ngo birababaje kubona abasirikare ba EAC batarashoboye guhagarika intambara nk'uko ubutumwa barungitswemwo bwabibategeka. Akaba amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubandanya zishigikira utwigoro turiko turakorwa n'ibihugu bibanyi vya Kongo mu gutorera umuti ibibazo vy'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'ico gihugu. Ayo majambo akaba aje muri kino gihe hakurikira ivyari bimaze iminsi bivugwa na bamwe mu bategetsi ba Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ko igisirikare ca EAC cananiwe kurwanya umuhari M23. Ubu EAC ikaba yarashizeho umurwi wo gusuzuma ivyakozwe n'ico gisirikare basanze batarabishitseko bace babasezerera.
ariko umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi we akabona ko uduce turimwo ingabo z'u Burundi habayemwo ugutera intambwe, akavuga ko abandi bakwiye kuzoca basubirirwa n'ingabo zizova mu muryango wo mu bumanuko bwa Afurika ariwo SADC. Ese mweho mubona umuti urama wo gutorera umuti ibibazo vy'umutekano muke muri Kongo ari uwuhe? Twandikire.